kuko abo twatanguranye muri humuriza kubera je nize muri test kamenge benshi nje nabigishije nanje ndi mushasha kandi nuko nubu uracabandanya ushimira Gasape nk'umuvyeyi kumbure yatumye izina ryubaka bo sinavuga ko Gasape no mushimira nk'umuvyeyi vraiment uraraba ugende bukewe nuri siri nimbira yari Gasape ko ari we yacatanga na stage nawe yadukoresha kutavuza bitwa abantaguzwa kutavuza bitwa ba freri byo bivuga ko je hari giteramo nateguye sivyo igiteramo gira kuba ngaha anye baravuze ngo cabasayiro naho bataje ku ngoma bar ntari kuyo bene gihugu je kuba tagaragara ntivyari bindaba canke ngo agaragara hari ibintu ngaha anye tuzobwira twe nk'abasarukiye muziki Gitega tubwira abashefu badufashe nk'abantu wewe yumvira igiye kurihisha abantu ngaha usayira araza ntaze nk'ivyo bintu mwebwe muko muvyumvira kwikimwe dumukoresha ubwenge mva ngo uragenda umubwire Trombos nimba ari we yakubwiye uko uti urumubesha bakunzi bayigoze noneho karaba Igozen TV. Ubu murabona ko turi ahantu kumbure na cameraman yishimiye ikibanza kumbure cameraman ari katora image zimeze neza cyane sahandi ni muri quartier Nyabiharage ahantu hari hotel nziza cyane s'il vous plaît hotel kumbure yitwa Sunset Hotel nta munyagitega iyi hotel atayizi kuko ni hotel kumbure ushobora kwiratira ukibona gusa ushobora kubona ko ari hotel y'amateka ubu rero no kuvuga ko tugomba dukore ikiganiro kumbure cya kiganiro mwahora munsaba ati Eni Pro uduturenderere Hitman Syriac canke Hit Promoter dufise vyinshi kumbure tugomba kumumenyako ni umuntu kumburi afise amateka yiwe namubazaniye rero kugira ngo muze kumva ikiyago kumbure tuza kugiranira nawe amaziko canke ibibazo mwari mufise muraza ndaza kubigerageza muri bimwe ndabimubaze hama ibindi kumbure nzoba nibagiye tuze duhuriye muri commentaire kugira ngo mubinyandikire nibaze ko tuzosubira kumuronka azodutiza akanya kugira ngo tuganire nawe tumubaze ivyo bindi bibazo tuzoba twibagiye reka rero kumbure ndeke kubatwara kanya kumbure ntangure kwiganira na Hitman Syriac canke Hit Promoter kugira ngo tumubaze bimwe mwari mukeneye Hitman Syriac canke Hit Promoter bro. Yes bro wampaye akanya kandi asante sana merci beaucoup namwe kunyizera mukantomera kuri Igozen TV Igozen TV gisigura ikava yo kuza kumbaza kugira mbanze menye burya rero biba bigoye gukoresha umumenyesha makuru mugenza uko ndakubaza nawe ukambaza sivyo umbajije ati Igozen TV ndumva ico gisigura Igozen gisigura Igozen kumbure iri ni abbreviation kumbure y'amazina yubatse iyo Igozen abbreviation y'amazina yubatse Igozen turashobora kubandanya n'ikiganiro bakunzi ba Igozen TV murambabarira ijwi ntiriza kuba rimeze neza cyane kuko naringize iminsi fisa gakorora nazo ko baraja kuvyihanganira ariko nikameze nabi cyane ninde yakwambitse bro raberewe shaje vraiment uretse kagapira ko musara brand nakoreye company yadandaza amatelefone nako nubira cha yadandaza twa Tel Mobile ibindi bintu byose nambara biva muri Bugatti shop uwagusize bani yo manager uwagusize na je ndisiga vraiment madamu ntagusiga oya madamu madamu arafise ibindi bintu ajejwe muga ntajejwe kunsiga kuko nta birenze nisiga yego yes Hit Promoter kumbure uhava wibaza ati Eni Pro ni iki cyatumye uno munsi ndondera kuri Igozen TV ndakeka ko ico kibazo wacibajije so sinkunze kuba ndumutumire mu biganiro uretse ko nkunda gutumira mu biganiro rero nibaza yuko nkuko nanje mpora ntumira abandi yo nababonye ko ibintu bakoze canke bariko barakora nibaza yuko nawe ari yo mva nibaza ko ari iyo nibikorwa ndiko ndakora canke nakoze nibaza ko imva ari iyo vraiment niyo mpamvu ntari kuvuga ngo nibaze birebire ngo Eni Pro ko yantumiye eka nibaza ko wantumiye kumva zivyo nkora canke nakoze kimwe muri ivyo ndibaza canke byose kumbure usa n'ubitoye ndetse si kuvuga ngo usa n'uwabitoye ahubwo wabitoye cyane nshaka kukubaza kuvyerekeye
kazi usanzwe ukora. Sunny Stars TV niwe CEO w'iyo TV, ni na TV kumbure yandamuye. Ni TV kumbure yatumye nubaka aya mateka afise. Mbaye ni pro. Kare wari neribi. Kare nari neribi. Ariko ubu ndiye ni pro. Kubera Sunny Stars TV. Kubera Sunny Stars TV. Thank you. Amateka n'ayanyu rero mwubahwe. Ariko kumbure icatumye ndabarondera n'ibintu maze iminsi mbona kuri channel yanyu, reka mvuge kuri page yanyu ya Facebook ya Sunny Stars TV, aho maze iminsi mbona post z'ibitera soni, post y'abakobwa bari gusa bambaye ubusa, nkaca mvuga ati reka kumbure kuri channel ya Sunny Stars TV. Nibaza kubesha ahubwo no kuri page ya Sunny Stars TV ya Facebook. Maze iminsi rero mbona post kumbure y'abakobwa bambaye ubusa. Na post urubona ahubwo urubona stories. Ariko stories nayo ni post ari post nkuko twari tusanzwe tubimenyere. So narabivuze ku ma TV agiye atandukanye ari nyengaha mu gisagara ca Gitega. Iriya page tugikontrola baraduhakinze barayitwiba. Nibaze ko twagiye turabisigura, twarabisiguye ku ma platform yacu, turabisigura ku ma TV ari yandi. Nibaza ko ari mwe mutari bwabimenye, ahubwo nibaza yuko bice binyereka ishusho yuko mushobora kuba mutaraba ibindi abandi bakora bagenzi banyu, kuko iki kibazo twakivuze kenshi kandi henshi. Simbona ari gituma wewe ataco waruzi ko batwivye page ya Facebook. Ariko nk'umunyamakuru biba bibaye ngombwa ko nivuganira na nyene, kumbe aba Igoze TV batarabizindi cano babimenye. Nivyo page yacu ya Facebook barayivye. Gushika kuri no saha byarase ko dushobora kuyirekipera. Twaragerageje gukoresha abahinga bagiye batandukanye ariko biranka. Nibaza yuko twabisabiye imbabazi, bijya bintu bijako sitwe tubishirako. Nikimenyamenya nta zindi poste ziriko zindi zibikorwa twahora dukora, nta zindi poste ziriko donc nzivuga ngo twahagarikiwe. Baraduhagaritse bamaze kuyitwara. Gusa kibabaje no ko batahinduye amazina yacitwa Sunny Stars TV, kandi ntushobora kubihindura kuko ntituyigera ntituyikontrola. Ariko nta maposte yandi bashirako uretse ko kuri stories ariho bakunda gushaka kudu video duto canke amafoto y'abantu bambaye ubusa. Ivyo navyo twarabisabiye imbabazi, turamenyesha public, turamenyesha abarundi n'abanyamahanga bashobora kuraba Sunny Stars TV kwiriya page itakiri yacu. Bijya bintu bashirako ntabwo ari twe tubishirako. Ari na mpamvu twaciye dutumirira abadukurikira ko hari indi page turiko turakora, iyo twayise Hit Nation 257. Niyo page yacu ubu nibaza ko tuzoshirako ibindi bikorwa, uretse ko kuva bijya bibaye twaciye tubanza guhagarika projet ya Sunny Stars TV. Yaba Sunny Stars TV kuri channel ya YouTube n'ayandi ma platform yose dukora. Projet twaciye tubanza kuyihagarika, turiko turayiga neza, tuzobabwira nitwasubira kandi kudemara. Uretse kumbure page ya Facebook yanyu bivye, mbega kuri YouTube naho bihagaze gute? Naho nyine wabarayibivye canke hoho nimwe mukifise kububasha? Nari nabikubwiye no kuvuga ico twe tudafitiyeho ububasha, gusa baduhakinze page ya Facebook. Kandi ijisho nako igiti nikigukora mu jisho kabiri kidashaka kuri mena. Kandi umuntu akanuye cyane akakuraba cyane agutera kwisuganya. Hari gice ubona yuko utambaye neza ukaca wisuganya, no kuvuga karagufixa. Ndakunda kubwira yuko izindi platform zacu twace tuziproteja ntizishobora guhakingwa n'umuntu n'umwe. No kuvuga page yacu ya nako channel yacu ya YouTube Sunny Stars TV ni yacu, nitwe ivyo muzobona bigiye ko nitwe tuzoba twabishizeko. Hariye kuri Instagram nitwe turiko turahakorera. Ivyo muzobona vyagiye ko nitwe tuzoba twabishizeko, ariko birashobora kuzoshika tukazohindura amazina y'ama platform yacu kugira turekere Sunny Stars TV. Bari abantu base guhindura izina badutwaye page ya Facebook bagashira ko ibintu bitabereye, akumbure kugira ngo abadukurikira neki ntibaze bahave baguma babikonfonda ngo Sunny Stars na Sunny Stars TV ya Facebook. Iriya page ya Facebook na YouTube byo turiko turakora turiko turabikora. Twe iriya page yacu bayitwe dufise aba followers 200,000. Byari byadufasha umwanya munini cyane kugira tuyubake, ariko naravuze
nitwe twayubatse kandi ico gihe twayubatse dufise intege nke kubera ko iriya page nayo itanguye kera ncinjira muri uno mwuga wo kumenyesha amakuru ibintu vya social media bitaratera imbere ariko ubu vyarateye imbere n'umutwe wanje urapanuka no kuvuga rero ikimbabaza cyane kuri iriya page nuko batayihinduriye izina abantu benshi baguma bibaza bijya bintu ko ari gender bishirako ico conyene nico kimbabaza nayo ibindi nibisanzwe kuko tuzokora iyindi kandi tuyubake ibifise n'inguvu gusumbiriye ya bizotanga image mbi canke ishusho mbi mu gihe kuri channel ya YouTube ya Igoze ya Sanisters TV uzobandanya posting ibikogwa hariya anye kuri page ya Facebook ya Sanisters TV nakubwiye twarahagaritse N-Pro nta biganiro turiko turashirako ntaki nibaze ko turiko turiga projet neza kandi ukuntu izogumisa neza nkuko yasa neza ivyo nibaza ko twobireka hama tukazobibaha bimeze neza twabihejeje kubw'ivyo channel ya Sanisters TV kuri YouTube nayo nyene mwarayihevye nyumva neza channel yacu irahari mugabo nta bikorwa bishasha turiko turashirako turiko turiga projet neza nimba tuzoza twahinduriye izina nimba tuzoza twayameriyoye umunsi twasuye gushirako ibikorwa nibaze yuko bazobona ko hari impinduka kameme kandi bigasa neza nkuko vyasa neza ubwa mbere akagobona njya ubu wize canke akantu kagahuvyo ububona uzokoresha kugira ngo ntibazosubire kuguhakinga nk'ubwambere iyo nibanga ry'akazi ryanje canke wibaza ko ari akenera ko muri Gozene TV tubafasha muze muduhamagare tuzoza tubafasha yes kumbure ndi kumwe n'umwe mu bahinga reka ndamwita umuhinga kuko azi bitari bike ku bintu vy'ama platform agiye atandukanye ya social media ariko rero ngarutse gato Hitman Sirius sivyo gusanira kandi ndakwibutse ko ndumva ko kushaka kuvuga ibigwi vyanje mu mwuga wo kumenyesha amakuru je natanguye kumenyesha amakuru muri 2013 natanguye ku radio yitwa Humuriza FM cyo gihe ndibuka yuko engineer Gasape Perisax Gateka mu mwaka umwe nahamaze kwa Gasape ya navuyeho ari je mukozi wa mbere ya rose certificate aye bavyita gute nararwadi dog yarampaye agashimwe nk'umukozi yigenjeje neza ndavayo kubera ko agenda umushakashatsi mbashaka ko ivyo ndiko ndakora mpera nameriyora pana kuguma hahandi ndavayo nja muri Star FM muri Star FM nahakoze ico bita stage de première emploi kuko abo twatanguranye muri Humuriza wese twara abadebita no kuvuga nta murambe mu kazi numwe yararimwe twese twari bashasha kuko mbeze wanashaka n'abajournaliste bamwe twakorana kubera je nize Barete Skamenge nakora ico gihe muri cabine technique beshi nje nabigishije nanje ndi mushasha kandi batiri ya foke mbuja kugira ngo na ameliore mind yanje donc ntera imbere mu mwuga canja gukora stage de première emploi muri Star FM stage ndayikora irahera 2015 hacabamwe bijya bintu vy'igihugu nyene vyagenze nabi baraturira amaradi yamwe Ujumbura na Rema FM tutayisize inyuma kandi urazi ko association y'ijwi ryawe rimwe za Rema izi za Star FM twagomba gusinya ama contrat bica birahagarara mu gaca mbandanya muri Star nkora benevora amaca ndavamwe muri Star nizegwa na company yabonye ubukerebutsi bwanje company yitwa akanyabuzima Suprina yakora ji ya Suprina nibaza kwiza so hariya ndahakora banjeja n'amabanga menshi njejwe marketing ibintu vya publicité ivyo navyo ndabikora navyo barabihagarika ndaja muri chômage gatoya ama ndava muri chômage caninjira muri company daneza amatelefone twa Itel Mobile nibaze ko abatari bake barabizi ko twakoze benshi ububanzi nk'umuntu w'umudandaza w'amatelefone kandi nivyo apare yaho naho nyene ndavuga ati foke nkora ivy'iwanje na stopa umufise shop idandaza amatelefone twa Sanisters shop idandaza amatelefone ya Itel Techno n'izindi zigiye zitandukanye nibaze ko barayizi so amateka rero nayo
ivya Sunstars TV sino bivuga ngo ndabigaruke kuko twabivuze bihagije umva experience mu mwuga kumenyesha makuru ndabuze hama muri iterese nakubishora rinjejwe naho nyene narinjejwe kumenyekanisha no kuvuga promotion ari umupromoter kari akanumva hit promoter ama company ngenda ndajamwe n'ubundi kagoma ari kakandi promoting umuziki gusa n'ibidandazwa ndashoboye kubipromotinga n'ibindi bintu bigiye bitandukanye ya nuko nubu uracabandanya ushimira Gasape nk'umuvyeyi kumbure yatumye izina ryubaka bo sinavuga ko Gasape no mushimira nk'umuvyeyi vraiment uraraba ugende bukewe ariko kumbure numvise ko inkomoko yantwaye ku ishure arampa ubumenyi hama Gasape nawe no mushimira nk'umujene entrepreneur yiyumvira yakeye ubuzi bw'ugwaruka ariko ntabwo ari umuvyeyi wanje ivyo uvyumve neza ico wamwize ko ndamwize ko vyinshi kandi sije jenyene abandanye yigisha ugwaruka rugiye rutandukanye ego no kuvuga ugwaruka nanje ndimwo aratubera icitegererezo mugabo se umuvyeyi wanje nuko tugarutse mu kazi kawe ka misi yose kubu promoter aho vuga ati jewe izina rya promoter hit promoter riguma rigaruka hit promoter ndakubaza amamiliyoni uheruka kujya kumbure mu giteramo ngo mwari mwatumiyemwo umuririmbyi kumbure w'umulegende kandi amwita umulegende kuko si wa vuba yitwa Sayaho ngo mwari amamiliyoni menshi ngo mwanduje amahera menshi ariko uwo muririmbyi ntihavuye akiboneka mu giteramo kumbure cari catunganijwe namwe igiteramo aho Shani Queen ariwe muririmbyi yabonetse ariko Sayaho ntiyagaragara muri ico giteramo imyidogore ni myinshi wowe rero ntaguciriyemo abakuntu bazi ibibazo mwanya umukamengo nivyo wumvise uri kurarengana uwundi mwanya ukamengo warayura birota ukamengo nta source iri surface source ndo kuvuga ko ngo mwatunganije igiteramo ariko ico giteramo cabereye he ku Ngoma Bar mbewe ukorera jewe nkorera hose ariko TV korera he isiege ikorera ifise siege Gitega ndibaza ko Gitega asante sana mbega nimba Igozen TV ifise siege Gitega nibaza no kuja mu zindi ntara mu gapenetra base iba iri Gitega nibaza ko atabintu byo bibera Gitega nka wewe nk'umumenyesha makuru w'umwuga je na forum yego naho waseko nawe Gasape yaguforum je sinaseko nakubwiye Gasape yaraforumye bari kuravyumva ndanagusubirire mwavuze ngo nk'umuvyeyi wawe ntabwo ari umuvyeyi wanje abwo numwe mu bajene bafise impano yo kwihangira imirimo no guhigira imirimo ubundi gwaruka yampaye umurimo rero ariko imbere yuko umurimo umuntu urabanza ukamwigisha ukuntu uwo murimo uzomuhangira ukuntu azowudirije canke ukuntu azowubona nimbira yari Gasape ko ari we yaca atangana ama stage nawe yadukoresha kutavuza abitwa bantaguzwa kutavuza abitwa ba Freri kutavuza abandi erega nimba iradi yari Gasape basi nyene no hotel ne watanga amashambre nga ariko source iva kuri nyene none nk'ubu batanze urabona ko turi mu hotel ya mbere nziza Gitega ndabivuge gutyo kandi ni navyo ifoke ugiye kubaza inkuru umuntu nimiburi ufise 50% ya notion ubushaka izindi 50% zuzuza kwa kuri kwawe wari ufise none gasha wewe kubwawe ucunyishura reka banda kubaza kido kibazo ico gitara muvuze cabereye he Ngoma Bar we nk'umujournaliste na formé ico giteramo wumvise cyari cyateguye biravugwa ko mwari mu batunganije igiteramo cabereye ku Ngoma Bar ariko kumbure umustar kumbure abafana biwe bari bategereje cyane ntiyigeze agaragara ivyo bivugwa sivyo yaraje nesa banza wumvirize ivyo bivuga ko je hari igiteramo nateguye sivyo basi wari muri organisation basi no kuba muri organisation sivyo bakunzi bayigoze no karaba nsaba makuru wewe no muri organisation ntiwarimo nsaba makuru ntiwarimo no muri organisation sinzi ko wumva icarico organisation irayitahura ndayitahura thank you no kuvuga je narindi mu bajejwe mu bafise imirimo muri kijya giteramo nahawe nkuko MC yarafise umurimo nkuko umuririmbyi aje kuririmba yarafise umurimo yahawe rero kuba muri organisation nimba organisation tugitahura kimwe igiteramo kugira kihabe harabaho budget quelque part
uvuga ati no budget hariho budget ijejwe publicité hariho budget ijejwe abaririmbyi tuzokoresha hariho budget iri muri security hariho na budget iri mu bindi ivy'ibiteramo uko bategura ibiteramo antuka naho ubutaragitegura urabona ibintu biba bikenewe kugira ngo igiteramo kibe rero umuntu abari muri organisation ryari umuntu abari muri organisation mu gihe nimba je na wewe nande tuvuze ati tuje hamwe dushireho budget runaka hama dutegura igiteramo nicunguka tuzogabura amafaranga kuko tuvuze muri organisation tuza gusanga nuriya muntu w'umusekirite ari ku muryango yari muri organisation ico kiba kizwe rero je narindi muri nimba rero ariko wewe wabivuze ko organisation twahereye ku musiti nivyo narindi muri organisation mugasindi bo bateguye igiteramo ariko wari ufite ikijeje yego urakoze duho muco rero nk'umuntu yari afite icajejwe muri kidagira ubanza kumbaza ico narinjeje oya ko ico narinjejwe urakizi narinjejwe iki icari cyose wari ujejwe ariko ndazi ko je suis sur SRT ko wari uzi ko saho azogaragara mu giteramo cyangwa atazogaragara bashaka amakuru ameze neza iyo ubanza ukambaza organisation kijya giteramo kuntu categuwe abagiteguye nkabakubwira hamukaza kumbaza amakuru no kuvuga nyimba ari organisation nkuko wari kurabivuga mu bonzi urimo basi naho utobura umushefu wa organisation kuko uri kuvuga amakuru atariyo bakunzi ba Igozen TV hari igiteramo cyitwa tumefika salama show je narahamagawe nk'umupromota mwiza uriko uravyumva n'umuririmbyi yitwa Saeho ari muri Afrique du Sud arambwira ati je twarakoranye kandi ndazi ko umwuga ushoboye ngomba sohore EP nimba ari EP bivana no kuvyumva ngomba sore EP y'indirimbo zishika kuri 7 iyo EP yitwa Confidence mbere gusora no EP mugabo ndipfuza kandi no gukora igiteramo kuko nshaka gutaha shaka kuzoshikira mu giteramo ambwira ati rero je ikintu ndagushinze akazi ndaguhaye ndagushinze kunkurikiranira ibijanye na promotion y'ivyo bikorwa bibiri Confidence EP hamwe na tumefika salama show urantahu ndiko ndakumva turi kumwe kabiri gatanu ku kandi namubwiye ati je nk'umukozi kandi umukozi yama akeneye akazi iminsi yose urabizi ndahari je rero ikintu narinjejwe muri iriya show ntuze guhava mbaza n'ibindengeye narinjejwe gupromotinga iriya show wari kumbaza ama affiche ahantu yafishijwe ko yafishijwe hatariho yaterezwa kuba ari yafishe ko mwafishije muteba ariko uranyumva kubera iki ata publicité mwakoze muyishire ku radio kubera iki ata road show mwakoze kuko jivyo nivyo nuko wari wamenye ko atazoza kugira muri show nari nabimenye gute kugira igituma byose bitakozwe no afishe ntizafishije igituma basi izo spot publicité zace ku radio cyangwa ni nuko mutari mwari mwamenye yuko atazogaragara muri show je kuba atagaragara ntivyari bindaba canke ngo agaragara ko nabikubwiye ndanakwibutse ko je nakoze ikiganiro kuri humuriza saa 5 za ro 1er janvier n'igiteramo caba uzubaze MC Makaveri niwe twakoranye ikiganiro uzomubaza ku telefone ivyo sa yatubwiye ariko ngo wewe Chombos yarakubajije mu masaha y'ijoro nyene buca show iba ngo umwemeza ko Saeho ari Gitega Saeho ari Gitega ngo uragenda umubwire Chombos nimba ari we yakubwiye uko uti urumubesha kuko je Chombos ro 30 twigeze tubona Chombos je twabonanye ro 1er décembre matin mu gatondo no twabonanye na Chombos wewe uremeza ko utigeze ubwira Chombos ko Saeho yamaze kuza muri show azoyita iri fome kute kandi unyumve neza uri kurambaza nturi kuranyemeza ndiko ndakubaza ko mutari kiganiriye kandi ndakwishuye nibaza ko biba bihagije nkeneye nyishu yawe nyishu naguhaye rero wayumvise Chombos ro 30 je ntitwabonanye twabonanye ro 1er mu gatondo hari dimanche
uravyibuka ko hari hari dimanche ku munsi wa nibaze bonane ko hari vere mu mawitere gutyo no twabonanye na Combos ivyo rero uri kurazana ngo vya ngo mu masaha y'ijoro ngo buca show iba Combos je ntitwabona yeah Jinshaka ko usaba ikigongwe abafana asaba ikigongwe kubera abafana kumbure mwababaje bakaza baje kuraba sayeho ariko ntibamubona bakunzi ba Igozen TV sayeho arakunda abafana biwe kuko twaravuganye inyuma yuko show ihera hama sayeho umubabaro yagize kuba atashitse muri kiriya giteramo usumba mwebwe uwo mwagize kuba mutamubonye kandi ico nobizeza abariko baranyumviriza nuko ategerezwa kubaramburusa ramburusa masinzi ko mva icarico ndacumva ategerezwa kuzokora ibishoboka byose ko je twaravuganye après asinza kumuvugira kuko je pour mu masinde umuvugizi wiwe sinje ndamuvugire niyo vyashika kavuga ati kandi usubira ugenda umvugire nkuko bamvugiye tuzobivugana kandi tuzobibamenyesha ariko ico yambwiye nuko yababaye cyane gusumba mwebwe kuko wewe yahomvye vyinshi yahomvye itike y'indege imukura Cape Town ikamushikana nga uriko uravyumva n'ibindi vyinshi yari yateguye ngaha birahomba nibaza yuko umufana yahomvye umunezero wasa kuko uriya munezero wuzuye wari uwabaririmbyi b'Igitega ukaba n'abaririmbyi na Shani Queen hama na sa akaza completa dufate basi twegizajeye ko sa tumuha 50% abandi tukabaha 50% no kuvuga uwashoye kuriha ibihumbi 3 akinjira muri rya show yararose umunezero wa 50%. Harabura izindi 50 aho navuze twegizajeye kuko dufashe numuririmbyi mwiza nivyo kandi abanyagitega bari bakumbuye ariko dufashe abantu bari hajya bari batumiwe bashane kwini bande nitwava dusanga yuko umunezero kugira umuntu abe full abantu bari hajya twava tuvuga yuko sa yace yo kipa 50%. Siko ndavyibaza hama umusi yaje azobabwira impamvu ikomeye kandi cyane nkuko yoshikira uwundi wari we wese yatumye atagaragara muri kijya kibanza hama yongera bereka ukuntu azobaramburusa umunezero yari kubaha yarawubabikiye adapfuye Imana ikimuzigamye azosubira kandi ubahe wigwijije ya hama cyo kimwe nawe nabandi biyumvira ibitari byo je nta giteramo natunganije uravyumva ego ndiko ndakonga abadanseri nibo nabibwiye baje kusaba amafaranga nababwiye ati none mwebwe mwabadanseri hamwe muje kusaba amafaranga yego nivyo tuje kugusaba amafaranga muje kusaba amafaranga nkande ngo kanyene giteramo niko bambwiye nkoko uri kurambwiye cyane babwiye kanyene giteramo bara abadanseri niko ndakoresha muri promotion ya Techno twari tugize iminsi muri December dukora promotion ya Techno cyane babaza ati mweko tumaranye 2 semaines dukora na promotion ya Techno hajya narigeze nababwira ko nabatumiye mu giteramo genda bafise basi nabatumye ko umuntu ari ibintu vya show nigeze nababwiye genda murondera umuntu yabatumiye kuko je mu byo narinjejwe mu giteramo ivyo ntibirimwo urantahura ndiko ndakonga hari nundi muntu yaje kumbwira ngo hamenetse ngo ibidaji bitanu ngo vy'ibesho siniriwe ndamuvuga mwizina muga no ku ngoma ba cyane amubwira ati hamenetse ibidaji bitanu vy'ibesho ego abira ati kumbe bwabo ndemwe mu office n'amahigo kuko hari abantu bangana nka kujya bariko baranwa kandi bariko banwa muri desordre kuko mu kirori haba hari desordre bakamena bitanu vy'ibesho umengo yambwiye bajo ahubwo bakamena bitanu vy'ibajo baborewe kumbe kweri mwaritungiye mu minsi tuzobona muguza indege z'Igitega kuri hajya ku kibuga c'indege je kuko mu kirori kirimwe abantu nkabo nabonye novuga yuko n'uruhara runini ya cyane go ku ngoma kuko nagomba mbwira abantu bategurira ibiteramo ku ngoma ba baje gusaba kijya kibanza bashizemwe ubwenge gute na kijya kibanza kiragoye nta security gifise nabo ku ngoma reka mbonera umwanya wo kubavunira n'akagohe kuko kiriya
kiriya giteramo ca Saeho cyaratumye ndahiga ko kijya kibanza Mm. kijya kibanza gifise ukuntu bagitanga turuwafwa Mm. ariko bagitanga kujya bari bagitanze kwa Saeho n'ukuntu bagitanga kumwe bagitanga kwa Natasha n'ukuntu bagitanga iyo biteguriye igiteramo cabo cyo ku ngoma ivyo bintu bitatu biratandukanye rero bajya batipe barikunda sana kurusha uko bakunda kurusha uko bakunda abakiriya babo urantahura ndiko ndakumva bari bakwiye gukunda abakiriya babo kuko umuntu yaje akabariha amafaranga nkayo numvise Saeho yari yararishe hajya ku ngoma bakaca bamukorera nk'ivyo bakoreye Saeho birababaje nimba manager wo ku ngoma nyumva ni yameliore security ya kijya kibanza kandi umuntu agitanze bagitanze bamenye yuko bagitanze bataba ntibishiremwo cyane ko abantu binjiramwe indani babagurira inzoga hama umuntu yarisha amafaranga kugira arihishe ku muryango umusana aba yahaje waca homba kuko hari ukuntu bagitanga ugasanga basi wewe wari warahaje muri shop ego cyane gose no kuvuga hari amafuite menshi kandi udashobora kuzibira urabona abantu hajya kuri sale bashobora gusimba bagasimbira imwe indani cyangwa bagacariya mu gikoni nimba batanze kiriya kibanza nibahugare nyene bahugare nibahugare nyene bahugare hama umukiriya wabo kuko uwo yasabye kiriya kibanza je namufata nk'umukiriya ashobore nawe kuronka umusaruro kuko je amatwa sumira hinjiye amafaranga make abantu benshi kandi bari indani bategerezwa kuriha binjira ku buntu ya so kumbure imbere ko turangiza ikiganiro urabona ko wanyoteje abantu benshi kuko harabakunda ibiganiro kumbure ucisha kuri channel yawe ya Sanista TV abakunda ibiganiro vyanje taravuga vyinshi kuri Sanista TV turiko turavyiga ko hama no bamenyesha yuko abakunda ibiganiro vyanje baza barabikurikirana muri Hit Connection kuri Buja FM Gitega hamwe na Sunday Vibes abari mwijoro aho murashobora kuzoza murahabonera murahumvira ibiganiro nkora hama kuri Sanista TV naho tuzobamenyesha nimwe mwihangana hama kumbure nk'icizere mwoha abo mwababaje kuza baje kuraba Saeho kumbure bakamubura n'icyahe mu kurangiza je nta muntu nababaje umuntu nababaje ni inde nimero yanjye ni 69 236 umuntu nababaje za telefone urakoze hit promoter wewe mubona babaje urimo narababaye cyane wewe nakubabaje gute icyatumye mbabara genda kubabaje je okay icyatumye mbabara ndakikubwire kuri micro ukubona igikogwa kirimwo umuntu nkawe umuntu w'umu legend mu bintu vy'ubu promoter ariko insolite nkijya ikaba mu insolite yo gutunganya igiteramo ikuwa muri organisation y'igiteramo hanyuma sinaheza banzu nyumve nawe ava yuko uvuga ivyo bindi sivyo turabantu wewe urapanga kino ejo Imana igapanga ikindi uriko urantaho ndavyumva ndavyumva ariko mu byo biganye byose ntiwigeze uvuga imvo yatumye Saeho adashobora kuza washaka rero kumenya imvo kugira ngo n'abafana basi bababaye bumve ko Saeho bitamuvuye imvo rero je muri no mwanya siyo naje kuvuga ko je nakubwiye ko Paul mama si ndumuvugizi wiwe azoza kandi avyivugire nebaza ko bihagije ariko kumbure ikibazo cari kuhaba umuntu wa mbere bari kurondera kubibaza ibijanye n'ikijya giteramo yazi ko ari kuba mu bambere none siyo mpamvu bandonde nico gituma kandi naronde nico gituma rero iyo mvo ndonde hari nabandi benshi nico gituma iyo mvo kumbure wari kuyitanga iyo mvo wari kuyitanga kugira ngo bumve ko ari muri Afrique du Sud ariko muravuga je nkabandi mu Burundi muravugana we ntimurigera muvugana na rimwe nta na contact yewe ndagwa contact yewe ruza kumuvugisha nakurondeye rero nakurondeye umunota umwe urashobora kutubwira kumbure impamvu yatumye Saeho bakunzi ba Igozen TV urambabarira ngo mama bakunzi ba Sanista TV bakunzi ba Igozen TV bakunzi ba Sanista TV bakunzi ba CC Hit Pro impamvu yatumye Saeho ataza ni impamvu ikomeye cyane iyo mpamvu rero azoza ayibabwire yakumburi gusa ni impamvu ikomeye cyane kandi yamubabaje cyane gusumba uko mwe mwababaye
Igozen TV.